Turahaye kazi w'Imana ateye iteka kugira ijambo ryayo muri kano gatondo. Ni mwalimu Nyabenda Pascal. Kaze udushikize ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana ganze imitima yacu twese. Ndashima Imana yongeye kungirira neza hagati mu ikoraniro kongera guhagarara imbere y'ishengero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni rero mwese turabaye ikaze kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Tutarasoma ijambo ry'Imana nagomba nshikiriza intasho genekerezo rya 17 na 18 y'uku kwezi twaraye turangije. Twari twagiye kuramukanya mu ntara ya Rutana, centre ya Gakwende, ububwiriza bw'ahantu Inyaruhongore. None rero baradutumye intasho ngo tuze turamutse ishengero ry'Imana. Twari kumwe n'abandi batari bake, twarahaboneye ikiganza c'Imana, twahagiriye umugisha. None rero ni mwakira intasho zabo. Dusangire rero ijambo ry'Imana tuzinguruye Bibiliya mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso, n'amajambo yongera ku buhanuzi tumaze kwakira bwaciye mu bavugishwa n'Imana, ubuhanuzi twakiriye buciye mu ndirimbo. Icete Paulo yandikiye Abanyefeso igice c'indwi, igice ca 6, turasoma duhereye kuri uyu murongo wa 10. Abanyefeso 6 umurongo wa 10. Ibirwanishwa by'umukristo, ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganzi y'isi y'umwiza, n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. 13. Kubw'ivyo mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Imana yacu nishimwe. Turagushimiye Data, ubuntu n'imbabazi wongeye kutugirira, kongera guhagarara imbere y'ikoraniro, imbere y'ishengero wakunze, imbere yabo wakunze, imbere yabo wagize inyego wiharije, ubwoko bwawe butunganye bwera. None ijambo ryawe rigira ububasha. Nanje ndumushumba w'imburakimazi, hanyuma muhemu yera murike mu mutima w'uwari we wese, anyegurura ivyikinze
muntu wese ave ngaha atsindanishirizwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Duhejeje gusoma ijambo ry'Imana muri ibi vyete Paulo yandikira amashengero. Dusomye muri iki cete yandikiye iri shengero ry'Efeso, canke mvuge yandikiye abakristo bari mu gisagara c'Efeso. Yabandikiye igicete aha ku ntangamarara canke ku mutwe w'amajambo havuga ngo ibirwanishwa vy'umukristo. Birumvikana ko umukristo akwiye kubaho afise ibirwanishwa. Birumvikana ko umukristo mu bukristo bwiwe canke mu bukristo bwawe udakwiye kubaho uri imbokoboko gusa, ariko ukwiye kubaho wambaye ibirwanishwa. Paulo arandika avuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwishi. N'amajambo yavuze agereka ku byo yari yamaze kubabwira, ibyo kubahanura, ibyo kubakomeza, ibyo kubakuza, ibyo gushikama n'ibindi byinshi. Aca aravuga rero ngo muremesherezwe mu mwami wacu Yesu Kristo, mbere no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Aca aramanuka aravuga ngo mwambare rero ibirwanishwa byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Intumbero y'ijambo ry'Imana ni ukudatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Haleluya. Kudatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Niwasohoka ugahura na mwene data taje akakubaza ati mbega uno munsi mwiziki mwigishijwe iki, uca umwishura uti twigishije ku ijambo kudatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Abantu benshi baratsindwa, bagatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Nico gituma ijambo ry'Imana muri iki gitondo rije rikwibutsa kandi rikwingingira ko woshobora guhagarara udatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Mbega umuntu ashobora gutsindwa ate? Higa umuntu aratsindwa mu gihe yijajaye, ntiyimenye uwo ari we, ntiyimenye igihagararo, ntiyimenye ko ari mu rugamba, mu gihe atazi yuko ari karagwana kandi afise ibimugwanya byinshi bitari bike. Birakwiye ko umukristo ahagarara nk'umusirikare, kuko umusirikare yahamagariwe ubusirikare neza, ari muri cyo amenya yuko ari mu rugamba, umwanya n'umwanya ashoboye gutsindwa n'umwansi. Yamagavye nahaja kuryama aryama inkoho yiwe iri ku musego, ku buryo n'umubu naho umurya cakanguka nta kindi ashira ku mutima, akanguka fora afata ikigwani, yumviriza yuko inkoho yiwe bikiri kumwe nawe ayambaye, ntashira hasi. Paulo rero aravuga ngo yemwe mw'abakristo muhagarare mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kimwe mureme, naho mwoba muri mu ntambara, naho muri mu magorwa, naho muri mu mibabaro, wewe ubwiwe birumvikana ko igicete yacanditse abohesheje iminyororo, ariko ahogwa gushinga intahe kuvuga ubu butumwa bwiza nyene. Niho yaca avuga ngo muremesherezwe mu mwami, naho bo bafata, naho bo batuza, naho bo bagirira nabi, muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi.
ntimushire hasi rero, mwambare ibigwanishwa, mumenye ko muriko murahangana n'umwansi. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, n'abakuru. Uriko urahangana n'umukuru utarondeye no guha akarorero, uriko uraburanwa n'umuntu wo hejuru, utegerezwa kurondera umuntu wo hejuru nawe agufasha kuburana. None wo mutsinda naho wogira gute, naho wobuzi kuburana utarondeye umuntu w'umukuru, mbere musumba ubukuru, ntugende utsinza, aragutsinda naho uri mukuri. Bongo kweli kweli. Abatunigana n'abakuru, sizambe bazica hejuru ugaca wikangura ati koma shetani kwa jina la Yesu. Oya, nimbe biciye hejuru, si satani n'imbeba iri mu nzu yawe. Oya, iyo n'imbeba. Baganzi y'isi y'umwiza kandi bafise ubwenge n'abanyenkomezi, baza mu buryo butamenyekana kugira ngo bagutsinde. Erega satani arazi kuri umusirikare, erega satani arazi kuri umunyenkomezi, erega satani arazi ko wamumutera amabombe, erega satani arazi ko wamumutsinda. Nico gituma aza mu buryo buhanitse butamenyekana. Mbega haje imboregwa, ugahura n'imboregwa igacikwabiza ikofi, woyisubiza, ucumenya wewe uri umukristo, ucumenya ati uyu ni shetani kweli. Umuntu duhuye akankubita ikofi ni shetani, ucumwihanganira ukamenya ko ari imboregwa, ni imboregwa ikoreshejwe na satani. Abo tunigana, ariko ijambo riri rivuga ngo uhagarara udatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Umupagani karuhariwe akwadutse mu kibana akagutuka, agasubira akagucokora, akakwambika ibara, uramenya ko ari umupagani, uramwihanganira kuko uvuga ati uyu ni shetani kweli, akoreshejwe na satani, mbere n'umuja wa satani. None uhuye n'umukristo umwe musangiye Bwana sifiwe, akaza akakubwira ati mwene data ntizi ibihumbi 100, ejo ku mugoroba ndabigusubiza. Ugaca uharuka iyo mvugo gusa wamuhaye, mbega wotahura ko ari satani. Uca wuzura imyidogo, uca wuzura ukwidodomba, waruzi ko ari mwene data, waruzi yuko adashobora kubesha kandi yihanye ukubesha muri wowe, kuko satani yaciye muri wa wundi musangiye Bwana sifiwe, ntutahura ko ari satani. Uca uvuga ati bwa bundi n'abakristo babaye ibisuma. Abo tunigana saba inyama, ni mpwemu mbi, n'abakuru baganzi y'isi y'umwiza. Erega nico gituma umukristo akwiye kwama yambaye, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, kuko abo tunigana n'abakuru. Bibiliya rero itubwiye ngo mumaze kwambara ibigwanishwa, muhagarare mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mubi, maze rero mushikame mwambaye ukuri, mwambaye ukugororoka, nk'icuma gikingira igikiriza. Amen, haleluya. Mwambare ukuri, mwambare ukugororoka, kandi mugire ukwizera, kandi ibyizigiro byanyu bikure, kandi ibyizigiro byanyu birushirize kwiyongera. Muzi mumenye ko umwanya n'umwanya utagavye satani arakurasa nta kabuza.
Bibiliya ivuze ngo muhagarare mudatsinzwa n'ubugunge, kandi uhagarare ushikame ku munsi umeze gute? Ku munsi umeze gute? Uhagarare ushikame ntutsinzwe ku munsi mubi. Bisigura ko hari iminsi mibi ku muntu w'Imana, hari iminsi igoye ku mukristo, hari iminsi igoye ku musenzi, hari iminsi igoye ku muririmbyi, hari iminsi igoye ku muntu yakiriye Yesu. Umunsi ugoye rero nuwuhe? Warihanganiye amagaragazwa menshi, uri umwigeme warihanganiye ibigoye, abantu b'abapagani barakureheje ukamenya ko ari abapagani, mbere bakagusomesha amafaranga, mbere bakagusomesha utuntu, ariko ugatahura ko ari abapagani, ugaca uhagarara ati jewe naho bimeze bityo, jewe sinja ku mupagani narakiriye Yesu. Ariko umunsi ugoye rero umaze kugushikako, ukabura amavuta wisiga, ukabura karato wambara, ukabura agahuzu wambara, umunsi ugoye ugushitseko, hagaca haza wa wundi avuga ngo ni Bwana sifiwe, atewa nimekupenda. Ariko muri we nibingira, haje umupagani uramenye ko ari umupagani waranse, ariko umunsi ugoye haje uwiyambitse urusato rw'intama, ariko imbere ari ibingira ry'inkazi. Nimekupenda dada, tutafanya ndoa usijali. Ugaca umubaza ati mbega warakijijwe? Ndarakijijwe. Ariko uragaba n'umunsi mubi, agaca gutega ushonje waburaniwe, akagusomesha ibintu, ugaca uvuga ati uyu ni mwene data nta ngorane. N'umunsi mubi ugomba kugushikako, ariko Bibiliya ivuze ngo uhagarare udatsinzwe ku munsi mubi. Akagusomesha akagutwara, ugasanga wagiye akayombekere, amahereza gukororera mu byaha kuko wafatiwe ku munsi mubi. Ni ijambo ryo kudatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Umufakazi akaja ngaho akagoranwa abana, agasubira agacumukura, ariko kubwo kumenya Kristo agaca avuga ati jewe sinzova kwibanga, niteze inzamba y'Imana, kandi ndagomba kugororokera Imana, ndagomba inzambi zivuge isanga ndi maso ngororotse, ntatsinzwe mbere n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Satani agaca aza muri bwa bwiyorobetsi, agasanga washonje, waburaniwe, wabuze icyo uha abana, n'umunsi mubi. Sasa wewe mama, mbona unataabika? Hauhitaji msaada? Ubwo bwiyorobotsi bukaza bukebuke, ugasanga wanyereye wakwezwe bukebuke, kuko ari ibihe bibi bigushitseko, kuko agufatiye ku munsi mubi, kuko agufatiye mu nzara, asanze uri mu magorwa, ukisanga wanyereye wibagiye bya byizigiro byawe wabitaye. Uhagarara udatsinzwe ku munsi mubi. Abantu benshi bariko baratsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Iyo ubugunge bwa wa mugwanizi bushitse mu ngo z'abubatse, umugabo agira ibyiwe, umugore akagira ibyiwe, abana bakagira ivyabo. Mbere n'amashambure ivyumba bakabigabura. Umugore ati jewe ahantu hariho akarimbi kicumba ni gwanje. Umugabo nawe ati apa hautaingia. N'ubugunge bwa wa mugwanizi, ingene Satana agunga abantu.
umugabo agira ibyiwe. Mbere byabaye ngombwa kuko ubugunge bwinjiye muri urwo rugo, umugabo ntatanga rasi yayihaye umukenyezi wiwe. Oya, arandika agashira ku rutonde ibyo akeneye kurya, agaca asiga ku meza, agaca agenda no kugenda ntasezera. Nubugunge bwinjiye bwa wa mugwanizi. Iyo ubugunge bwinjiye mu rugo rw'abubatse, umugore agira ibyiwe, aguze itongo avuga ati ritongo ni gwanje. None umugabo n'umugore bubakanye ntibaba babaye umubiri umwe? Ni munyishure. Umugabo n'umugore bubakanye ntibaba babaye umubiri umwe? None kuki ufise ibyawe? None kuki wogira ibyiwawe? None kuko uvuga ati ibi ni gwanje? Kuko uvuga ati uyu mushahara ni gwanje? None amaherezo ni wafuze ubuwandi. Uzoribwa n'ibisiga. Kuko konte yawe umugore ntayazi. Konte yawe abana ntayo bazi. Nta n'uwo washizeko. None ni wapfa bizoba ivyandi. Ubugunge bwawe mugwanizi bwinjiye. Ibendera ry'amahoro mu rugo rirashinguka rikavaho. Imana idutabare. Muhagarare mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Iyo ubwo bugunge bwinjiye hagati y'umugabo n'umugore, abana bagwa mu mporera, bo ntibamenye ibyo mupfa, ariko bagwa mu ngorane, barasonza kandi batoshonje. Bongo kweli. Mbona hautatoa rasio posho ya kuenea, ntuarura ko uvuga ati narabonye umugabo w'umutunzi, ariko kandi ntiyatanguye atunzi, yatanguye akenye. Muri iryo tunga Imana yamuronkeje mu gishingo cyo gutanga rasiyo, ngo aho umugore wiwe mu maboko ati genda usume. Agaca abwira umugore wiwe ati genda ku ibotike, baguha ibiharage, baguha umuceri, baguha amavuta, baguha umunyu, ubuzima bwose bakama muri ivyo. Umugore aronda ameruku. Ayumubwiye kimwe ndamugendera ati mbega wowe kufasha umugore wawe nabi nibiki? Ngwerega ntaraba umunyakizungu, ntazi ivy'ikizungu. Oya ni utari umunyakizungu. Era ingene yoze. Numugore akurana kumenya gusumira umugabo no kufata umugabo neza. Aho murekurira ukamuha amafaranga mu ntoki, azomenya gusuma kandi uzorya neza, n'abana bazokwangashira, bazogira kabiri keza. Rekana n'ivyo byo kwibotike, muha amahera aje gusuma. Acitangura kumuha amahera. Mu mezi abiri umugore yaravyibusha nganuku. Amezi abiri atanguye kumuha amahera, akaja mu isoko akamenya ati ngure onja, ngure tungurusumu, ngure na vya birungo byose murabizi mwebwe abakenyezi. Umugore aravyibuha kuko arateka agashirako n'agasosi. Ariko kare yaja ku ibotike mpa amavuta. Mutu. Ubwo n'ubugunge bwa wa mugwanizi, bibaye bityo n'ubugunge bwa wa mugwanizi buba bwinjiye. Amaze kubona ko ivyo namubwiye ari ivyo, yadandaza aho ku isoko nkuru ya Bujumbura. Niyemera ko umugore wiwe yinjira muri alimentation yiwe.
hanyuma ndagenda ati yewe kuki alimentation yawe ijamwe abandi bantu ukagemurirwa n'abagore b'iyo hiyo bakakuzanira ivy'uburya, mbega umugore wawe ntiyo kwinjira muri iyi alimentation nawe nyene akadandaza? ngo eka n'uwaruguru ntiyo bimenya. Ndakubwiza ukuri, niwe mushira muri iyi alimentation azoba umucapu kugusumba, azomenya kudandaza kugusumba. Aca yemera impanuro arayimushiramwo. Erega umugore yarushirije kuba mwiza, arushiriza kudandaza, arushiriza kumererwa neza. Yari karasohora ubugunge bwa wa mugwanizi, ariko akimwita udashoboye, n'ubugunge bwa wa mugwanizi gwari gwateye urugo rwabo. Mbega wewe bimeze gute? Tubikure ku bandi ariko tubishire kuri wewe. Mbega wewe ubugunge bwa wa mugwanizi ntibwoba bwaraguteye? Harageze kubivamwo, harageze kuhagarara, harageze kudatsindwa, kuko wahamagawe na Kristo ukinjira mu rusengero ukitwa umwana w'Imana, birakwiye kuhagarara nk'umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Dusome muri iki cete Paulo yandikiye abanyefeso igice cya kabiri naho inyuma gato. Abanyefeso kabiri, dusome duhereye kuri uyu murongo wa mbere. Havuga ngo namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'iyi si bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe muhema ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri n'imitima yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba. Kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwadukijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu, ngo dukore ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Imana yacu nishimwe. Paulo yandikira aba banyefeso yerekana ubuntu bw'Imana ingene aribwo budukiza gusa. Aravuga ngo yarabagize bazima, namwe yarabagize bazima, nawe Yesu yarakugize muzima, ari
ariko wibutse kahise kawe, Bibiri ivuze ngo hamwe mwari mugipfuye. Umunyabyaha agereranwa n'umupfu, umunyabyaha agereranwa n'ikiziga, ngo mwari mwishwa n'ibicumuro. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere. Uyo mwami nawe ni mwemi ikorera mu bantu b'intabarigwa, ni Satani. Niwe tumubuza amahoro mugenzawe, niwe tuma utsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi, niwe tuma utsindwa ku munsi mubi, niwe akwosha kubesha, niwe tuma uba umufunga kiwani ukaba umufunga kiwani wo mu rwego rwo hejuru, abantu bose bakagukurira inkofero. Niwe atuma uba umunyarusaku, ariko wabigenderamo kera kuko wari mu gihe cyo kutamenya. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe, umuco w'Imana urakurasira ucuba muzima. Yesu akugira muzima. Haleluya. Yesu yaratugize bazima, Yesu yaratuzuye, Yesu yadukuye mu bapfuye, Yesu yaratugize bazima. Ubu turi muri Kristo Yesu, turi mu buntu bwayo butangaje. Ariko rero ngaha Paulo acarongera abandikira aravuga ngo wewe wabaye muzima, menya ko ari ubuntu bwagukijije, ntivyavuye ku bikorwa wakoze, ntivyavuye ku mafaranga watanze, ariko ni iki? N'ubuntu. Erega umuntu akijijwe kubw'amafaranga yo hava yirata ati je narakoze ibikorwa byinshi, nico gituma ameze ukundi mu ngoro y'Imana. Paulo arakivuga ati oya, ntivyavuye ku bikorwa ngo hoye kugira umuntu yirarira, ngo hoye kugira ngo umuntu yirata, ariko ni ingabire y'Imana. Haleluya, haleluya. Kuba dutekanye dutuje turi mu ngoro y'Imana, urugo rwawe rukaba rumeze neza, abana bawe bakaba bakijijwe, urugo rwawe rukaba atabugunge bwa wa mugwanizi burimwo, ntivyavuye ku bikorwa byinshi, ariko n'ubuntu bw'Imana, ni ingabire y'Imana. Yesu yaratugize bazima. Tuzingurure Bibiliya mu cete ca mbere ca Yohana, cete ca mbere canditswe na Yohana, igice ca kabiri, dusome duhereye kuri uyu murongo wa 12 turageza kuri uyu murongo wa 17. Duhe kaze mwarimu Placide asoma ya majambo. Cete ca mbere canditswe na Yohana, igice ca gatatu, duhere ku murongo wa 12. Igice ca kabiri duhere ku murongo wa 12. Ndabandikiye bana bato, kuko ibyaha byanyu mwabihariwe kubw'izina ryiwe. Ndabandikiye base, kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ndabandikiye misore, kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato, kuko muzi data wa twese.
narabandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Ntimugakunda isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese nikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mw'isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mw'isi. Kandi isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Amen. Yohana nawe yandika kino cete, yandikira ishengero canke abakristo, aravuga ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabihariwe. Uri imbere y'Imana, naho umutwe wawe wose woba warahinduye umushatsi ugasanga usigaye wera, uri imbere y'Imana uri nk'umwana muto. Bongo kweli. Yo, none uriko urasenga uri imbere y'Imana nuvuga ati, we Mana, erega ndaje ndi muto, ndi imbere yawe, ndakana gato imbere yawe, ndagomba ungirire ukugomba, ndagomba ungirire neza, ndagomba untabare, ndagomba ugaca usaba kujya umwana asaba se umukate canke biswi. Ewe Mana, ndi imbere yawe. Imbere y'Imana rero, naho ubufise imyaka 99 umeze nk'umwana muto. Yohana rero avuga ngo ndabandikiye abana bato kuko ibyaha byanyu mwagize nte, mwabihariwe. Erega warahariwe ibyaha byawe, siko? Warabihariwe. Menye ko wahariwe ibyaha byawe, bimwe wakora kera, bimwe wagenderamwo kera, hamwe wumvira umwami w'abaganza ikirere, yampwemu mbi ikoreramwo abantu mu bantu b'intabarigwa. Bamwe batumva ijambo ry'Imana, bamwe batiyana, ariko kuko wagiriwe ubuntu. Umviriza, Yohana nawe acarandika ngo narabandikiye bana bato, ndabibutsa ko nabandikiye ibyaha byanyu mwarabihariwe kubwo kumenya Kristo, mwarahariwe ibyaha byanyu. Satani kuko ari wa mwansi wamujazana ukwihebura mu mutima w'umukristo, akakwereka birya, akakwereka nabiriya, akakwereka nabiriya. Ariko Yohana agaca avuga ngo narabandikiye bana bato, mwarahariwe ibyaha byanyu. Warahariwe ibyaha byawe. Satani ntakuzanire kwihebura, warahariwe ibyaha byawe. Muririmbire yacararirimba ngo iyo Satana anyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba ko nihebura, ndangamiza mu ijuru, ndabaye umukiza wanje, yankuye kw'ibyo byaha, yaransindanishirije ngo simbe ngipfarubi. Satana akazana kwihebura, ariko ukihana warihanye, barakurambika kw'ibiganza, umukozi w'Imana kubwira ijambo ngo genda urahariwe. Ariko Satana akacaguma bizana, akakwereka yuko ugaca ushishikara kuba umunyantege nke, ariko warahariwe ibyaha byawe. Yohana mu kwandika igicete ntiyasize inyuma base, ntiyasize inyuma ba nyina, abatama n'abatamakazi, imisore n'inkumi. Aravuga ati narabandikiye kuko muzi uwahereye ubwa mbere bwa na mbere, kuko mwamenye Kristo, kuko uwahereye ubwa mbere na mbere ni Yesu Kristo.
Bibiliya ivuga muri buryo butumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere ngo umurongo wa mbere, ubwa mbere na mbere jambo yahoranye n'Imana, byose byaremwe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe. Mwaramenye Kristo rero wahereye ubwa mbere na mbere. Aha arashishikara tuvuye muri ibi byo kwandika bibutsa ko yabandikiye uyu murongo wa 15 uvuga ngo ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Turi kumwe? Ntimugakunde isi canke ibiri mu isi, kuko ari ibiri mu isi ni ibyifuzo by'umubiri, ni ibyifuzo by'amaso. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese kuca kuba guhera muri we, ni kuba kukiri muri we. Hari abantu bakunda isi bagasamazwa n'ubusa. Hari abantu bakunda isi bagasamazwa n'akamanyu k'umutima. Abantu bakabona yuko gusambana ari ibihimbaro, bakabigotomera nk'ibiharage. Abantu bakabona yuko kubesha baba babaye ababingwa abantu bo hejuru. Abantu bakabona yuko gusakuza bakagemura inkangara y'urusaku nkaho umenga bagemuye inkangara y'ibitoki n'ibiharage. Kandi umuntu akabinezerererwa, akabibamwe, akabigumwa, akabiviva. Ariko Yohana arababwira ngo ntimugakunde isi, mumenye ko umuntu akunda isi, ugukunda Imana ni kuba kuri muri we. Isi nayo iri kwirashirana n'ibyifuzo vyayo, ariko ukora ivy'Imana igomba, ariko ugandara mu kuri, ariko ugandara mu bugororotsi, yamaho ibihe bidashira. Mu rukundo rw'Imana rero rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo asangangure ibikorwa bya wa mugwanizi. Dusome ahanyene Placide nagaruke Yohana ikicete ca mbere nyene, asome muri iki gice ca gatatu ahere ku murongo wa 4. Ahera ku murongo wa 4 arageza kuri uyu murongo wa 12. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Gukora ibyaha ntibibereye abana b'Imana. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ibyaha, kandi atacyaha kiri muri we. Umuntu wese aguma muri we ntakora ibyaha. Ukora ibyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubazimiza. Ukora ibigororotse niwe agororoka nk'uko wagororoka. Ukora ibyaha nuwo wa mugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki nico kibamenyekanisha, iki nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umurwanizi. Udakora ibigororotse wese si uw'Imana, canke udakunda mwene data wundi, kuko bari bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere,
ngo dukundane ntiduse na Kayini yari wa mubi akica murumuna we, kandi icyatumye amwica niki? Nuko ibikorwa vyiwe vyari bibi, ivya murumuna we bikaba vyiza. Imana idufashe. Uyu Yohana yandika kino cete agaragaza urukundo rw'Imana, abereka ingene rumeze. Aravuga ngo murabe urukundo rwa Data wa twese uko rungana. Turi abana b'Imana, mbere twahamagariwe kubabera. Yohana abereka ko bakwiye gukundana, abereka ko ari abana b'Imana. Avuga ngo umuntu wese akora ibyaha akora iby'ubugararizi, kandi icyaha naco nico mugararizo. Umuntu atumvira ijambo ry'Imana ngo akora ico rimubwiye, akora icyaha kuko abagararije. Ariko gukora ibyaha ntibiva ku Mana, biva ku mugararizi, uwo yamye kera yamye agarariza. Gukora ibyaha rero ntibibereye abana b'Imana, ntibikubereye wewe wahamagawe n'Imana, ntibikubereye wewe wamenye Yesu. Aha acaravuga ngo icyatumye umwana w'Imana ahishurwa. Haleluya, haleluya. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa, icyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, icyatumye Imana yihishura mu bantu, nukugira ngo asangangure ibikorwa bya wa mugwanizi. Jina la Bwana libarikiwe. Asangangura ubugarariji muri we, asangangura urwanko muri we, asangangura ishari muri wewe, asangangura kutubaha Imana muri wewe, asangangure ukudahuza muri wewe mu rugo rwawe, asangangura kutumvira mu rugo rwawe. Nico cyatumye umwana w'Imana ahishurwa. Dusome turangize icete cya mbere cya Yohana, no icete cya dusome icete cya mbere cyanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa 13. Icete cya mbere cyanditswe na Petero, igice cya mbere, dusome duhereye kuri uyu murongo wa 13. Havuga ngo twahamagariwe kubabera, nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cy'ukutamenya kwanyu, ariko kuko yabahamagaye ari yera, namwe abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko vyanditswe ngo mubabera kuko nanje nduwera, kandi kwiyo mwambaza muyitaso, ariyo icira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze, itarobanuye ku cyubahiro, mumara igihe cyo kuba inyambukira mutinya, muzi yuko ibyo mwacungujwe
ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na basogokuruza atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo uwo yamenwe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanwe kw'iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Mwebwe abo yahaye kwizera Imana, niyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza, nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biba ku Mana. Imana yacu nishimwe. Petero nawe yandika kino cete yerekana ko twahamagariwe kuba abera. Amen. Twahamagariwe kuba abera, tumaze kuvanwa muri rwa rupfu rw'ivyaha, tumaze gukurwa muri wa mwijima, duca duhamagarirwa kuba abera. Aha aravuga ngo mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza. Twari ko turavuga ijambo ryo kugungwa, abantu bamaze kubugungwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi baranywa inzoga atacamira kandi bagatanga amashikanwa menshi n'ibigira 10 bakabizana, ariko kandi baraguzwa n'akabaregwe. Mwe muyerera kwibukije ko wahamagariwe kubuwera, wirinde ibimeze gute? Wirinde ibimeze gute? Ibibareza. Ibibareza si inzoga gusa, si kanyanga, si primusi, si amusere na vya bindi za nzoga zinjabuka. Umuntu arashobora kuborerwa mu majambo, umuntu arashobora kuborerwa mu byavuga, ariko kandi ni muri cya gihe atiyubaye agasanga ariko aratsinzwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Petero arandika ngo mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibibereza, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu guhishurwa kwa Kristo Yesu umwami wacu. Aha twiteze uguhishurwa kwa Yesu, twiteze inzamba y'Imana, twiteze ko Yesu aza kuzana aza gutora ishengero, twiteze ko umukristo wese, umuntu wese aharavuga ati ndi mu ishengero, ndi mu ngoro y'Imana, nditeze inzamba y'Imana. Aha nozana ikibazo uvuga ati mbega uzoja mu ijuru, ucumanika ukuboko ati nzorijamwo. Siko ninda tazorijamwo yaje mu ngoro y'Imana? Nta numwe umuntu wese avuga ngo nzorijamwo. Ariko ndakumenyesha, iryo juru ni iry'abera, iryo juru ni iry'abihanye, iryo juru ni iry'abajobetse imyambaro yabo mu maraso ya wa mwagazi w'intama. Amen. Haleluya. Iryo juru ni iry'abirinda. Umuririmbyi cyararirimba ngo uragenda wirinda wirinda. Abagenda mu ijuru, abagenda mu ijuru ntibatsindwa n'ubugunge bwa wa mubi, naho hoba ku munsi mubi. Menye ko wacungujwe amaraso y'igiciro kinini, atari vya bindi watozwe indero na basogokuruza. Bibiliya yatubwiye ngo ivyo bishira nk'ifeza, bishira nk'izahabu, ariko ibidashira twebwe twatojwe indero n'amaraso ya Yesu,
twebwe twama twoga mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ni ay'igiciro kinini. N'iri jambo ry'Imana abaryumvise Imana ibahezagire. Ikibazo ngiki twunamika amaso yacu. Mbega nutsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi? Mbega ntiwoba ubaye utsindwa n'ububeshi? Ububeshi n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Mbega ntiwoba utsindwa no kwiba n'ubugunge bwa wa mugwanizi? Abakora ivyo nta kabuza umugabane wabo ni mu kiyaga caka umuriro. Ariko imbabazi z'Imana ziriho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 11. Yesu arasemerera ngo nimuze, umurongo wa 28, abananiwe, abaremerewe, bananijwe n'ubusambanyi, bananijwe n'ugwanko, bananijwe n'ukutizera, bananijwe n'ishari, nimuze ndabaruhura. Ngwino Yesu arakuruhura. Turaguhaye ikaze. Wowe utsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi, wowe wamunanirwa kenshi, wowe wamugemura ibitari byo, ngwino Yesu arakugirira imbabazi. Nyaruka, Yesu n'umunyembabazi, nuba aracasemerera muri za mbabazi z'Imana, muri bya bindi byatumye umwana w'Imana yishurwa, arakugirira imbabazi. Turahaye kaze Mwarimu Pierre. Mwarimu Pierre Ntirampeba, turamuhaye kaze asengere ababaje bama batsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi, bagomba kudatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi, bagomba kunesha ubugunge bwa wa mugwanizi. Mana turagushimiye, turagukengurukiye umunsi mwiza Mana wateguye, ishengero rikinjira kumva ijambo ryawe Mana. Niwe wabakoranije Mana, niyo mpamvu ijambo ryawe Mwami rivuzwe muri kino gitondo, ritwereka abo tunigana abaribo. Mu izina rya Yesu Kristo, abana bo bisuzumye babona ko batsinzwe gose kubera ubugunge bwa mugwanizi. Ariko ubuntu buracariho, inzamba ntiravuga canke ntibapfuye. Niyo mpamvu wagiriye ubuntu ngo uyu munsi bumve ibi ko atawuzi bizobejo. None bagifukamye hano nyene Mwami, baje musi yawe, musi y'umusaraba, musi y'inyindo zawe Mwami, barafukamye bafise ico bakujogera Mana. Mu izina rya Yesu bazanye intuntu yuko bakubabaje, yuko bagucumuyeko, kandi uri umuvyeyi mwiza. Ubuntu bwawe buracariho, urugiro rwacuguruwe rw'imbabazi. None Mana baraje kandi barafukamye mu izina rya Yesu Kristo. Barafukamye kugira ngo baronke ikigongwe. Hose barasiwe n'ubugunge bwa mugwanizi. Mana wongera ubeze, ubeze ubatunganye, ubaharire utabaharuriye Mwami, kuko warabafiriye ku musaraba i Gologota. Urazi ibise wagize ku bwaba, niyo mpamvu utagomba kuhagira n'umwe afarubi. Mu izina rya Yesu Kristo, ko bacitse bakava mu nyororo ya Satani, barakize muri kino gitondo, barabohowe muri kino gitondo. Kubw'amaraso ntihagira gakacira, kubw'amaraso amajwi yose yabagiriza ivyaha yongere guceceka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bongere kumva umutwaro wari ubaremereye udohotse, ukorokere kuri yamva, korokere kuri yamva. Babuhoke
babuhoke, 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 bongere kumva ko bidegemvya, bongere kumva amahoro, bongere kumva umunezero w'agakiza temba mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ubaharire utabaruriye mwami, amaraso ya Yesu Kristo abeze muri kino gitondo, bumve ko baciye muri dushe y'ijuru, baciye muri dushe yandiho. Haleluya! Ubuhagire, ubuhagire kuryo mwana umuvyeyi amufata kamushira mw'ibase akamwoza neza no ku matwi akakurugutura ubucafu bwose akamusiga isabuni akamwoza neza. N'aba mwami bari hano muri dushe y'ijuru, muri pisine y'ijuru. Muvyeyi mwiza Yesu we ubeze, weza amatwi yabo, weza indimi zabo, weza amaso yabo, weza amaboko yabo, weza imitima yabo n'imwemu zabo, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu, ndagushimiye ko wabohoye, bongere kumva ko waronse amahoro. Ndagushimiye ko wagira imbabazi kubejeje mu izina rya Yesu Kristo, amen.